ibihugu byo mu burengero bwa Afrika za Burkina Faso na Mali n'ahandi barayitaziriye ngo ni No1 kuvuga ngo ni inzahabu yirabura. Mu bisanzwe ajya amaganga yazo igihe bivanye nuko wayabitse bikavana igihe amaze haragera ahantu akavamo yafumbire tuzi dutabiza mu mirima bita NPK. Ikaba irimo azote, phosphore na potassium ku rugero rwiza kandi ruri naturel. Rero ijyaye ni angeri nziza cyane ariko muga bivanye nuko nyine uyikoresha nuko nyine Radio Television RTBB nijwigiza uruhigiza kure y'ivyiza by'Uburundi RTBB muri ko muradukurikirana turabahaye ikaze muri kino kiganiro tumbe tugeze he mu iterambere. Ikiganiro kiremeshwa na jewe Alexine mubona mukagishikirizwa ni mbonesha kure Burundi bwiza. Tubatumirire rero kubandanya mugira sabone subscribe canke partage canke j'aime aho muri hose mudukurikirana mwongere musigana ubutumwa bwanyu. Uno munsi rero tuza kuganira ku bijanye n'ubworozi bw'urukwavu. Haraciye igihe rero leta y'u Burundi irongowe n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye asize imbere ubworozi bw'urukwavu ko Uburundi bushobora gutera imbere kubera urukwavu. Ico rero ikaba ari ikintu gikomeye cyane ariko naho biruko ibyo gukora byo biracahari. Murazi yuko abantu benshi ubu basigaye batanga inkwavu mu kubene gihugu kugira ngo bazigwize n'umuryango wose ugahamagarirwa kuba utunze niburi inkwavu zitanu canke zinarenga. Muri iyo ntumbero yuko n'isoko umukuru w'igihugu ashobora kurirondera mbere hakano kubakwa ni hinguriro ryo guhingura inyama ziva muri ubwo bukwavu. Murazi yuko hirya no hino abene gihugu bakunda kuvuga yuko ubukwavu bukunda kugwara cyane kandi bugafa ku bwinshi. Ni muri iyo ntumbero rero twazanye uno muhinga w'umworozi akaba akiri muto cyane nawe tumusabe atwidondore mbega washaka kwidondora abariko baratumvitsa. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Ndayikeza ndo mu ntara ya Bujumbura amvuka muri commune Sare muri zone Nyambuye ku mutumba Nyambuye nyene. Ego Otanayere rero murumva kari we tugiye kumarana minota mikenyi muri kino kiganiro. Mbega Otanayere wotubwira ubuzima bw'urukwavu ingene bwifashe? Mu bisanzwe urukwavu kujya ku muntu wese aravuka amakabaho karondoka akangiza gapfa. N'urukwavu ni gutyo nago rufise ubuzima nk'ubwacu nyene umubiri nk'umwe. Ivyo umuntu ashobora kuba yobamwo gufungura kugira amagara meza kurondoka n'urukwavu rabibamwo. Rero mu bisanzwe urukwavu ubwa mbere na mbere rwo rufise ubuzima bugufi cyane duhere ku buzima bw'imirondokere buri hagufi cyane kubera ko nurushobora kugwira mu mwanya muto tuganje n'ibindi bitungwa byose bito bishoboka cyane na binini kubera ko urukwavu mu kiringo c'amezi ari hagati ya 5 na 6 barutangwa gutanga umwimbu hama rugaheza rukamara imyaka iri hagati y'5 n'6 bivanye nuko rwafashwe. Murumva yuko rero ubuzima bw'urukwavu ingene bwifashe. Murumva kandi yuko ubukwavu ni ibitungwa bishobora kurondoka cyane gose mu kwezi aho mubivuze. Murumva yuko mu kwezi ushobora kuguma wironkera umwimbu kandi rukamara imyaka 5. None mu bisanzwe umuntu yogubakira gute canke yorufungurira gute? Mu bisanzwe hari ico mwavuze muri mu ntangamarara kujanye n'uko ngene usanga umwe bupfa akenshi reka ngingira ndanabwirwa ko akenshi burya ingwara hafi ibice 90% vy'ingwara z'inkwavu akenshi zikura hajya ziba. No kuvuga aho ziba gihatateguwe neza niho n'imigera yinjirana. Urukwavu rero mu kugubakira hari uburyo bwinshi bwo kugubakira havyo bita construction naturelle canke logement naturel hahandi bimwe twakuze tubona mu Kirundi wacu dufata inkwavu tugashira hasi hama tukakikuza amatafari ariko navyo bikagira ingaruka hama gacabaho n'ivyo bita la construction semi moderne. Ivyo navyo dufata tukubaka tugashira mu tuntu byo bita bavuga mu gifaransa ngo ni élevage en batterie dushira mu tuntu tumeze nk'udukaze ku buryo usanga zitaruriye
hama gacaho rero nico bita la construction moderne uzo ni inyubako za kijambere zituma urukwavu rubaho neza rwisanzuye amagara akabasha kuba meza n'umwimbu kaboneka ku rugero rwiza. Abenshi nk'abantu bakuze tubona ba mama ba papa basogo bacu uko bagenda barabworora bashira ngaho hasi uko nyene bakagaburira ngaho abandi bakubakira bakashira hejuru. None muri make umuntu ashobora tugoroye nka kujya kwa kera ko tubona ibintu byo kubakira inzu bizimbutse tubworokeye hajya hasi tukabworora muga tukabugaburira neza byo ntivyo kunda. Ego birashoboka ariko mugabo hacu tumanze tukarabako abantu turaba cane mbega hasi hajya hasi duzishize hoba hafise ubukanye n'ubushuhe bungana gute. Hanini ni burya bukanye buva mu isi ico bita mu gifaransa humidité kiri mu biteza ingwara cane ku nkwavu bigaca bifatana no kungene tugira isuku byinshi canke rike biba mu bituma tugira amagara meza canke mabi kubera nko mu gihe twashize hajya hasi kujya kwa kera kujya kwa kirundi gatuma ukwezi kose tudakujya mwavu tutanakubuye ngo ivyo amaseze ataye amaganga zagize ngo tuyakureyo kiba ari kibazo kubera ko mu bisanzwe mu buzima bw'urukwavu burya bwoya bwago biroshe ko rubika imigera biroshe ko rubika imigera nayo migera murabizi ko nk'amasezita amaganga ziganga akenshi abarimo utubacteri musanzwe muzi ko ari n'ifumbire kandi organique abarimo utubacteri cyangwa utunyabuzima duheza tukakura dukuriye muri bwa bwoya guco tukinjira mu mubiri biciye mu rusato canke biciye mu kanwa aho rero kujya kororera hasi bica bidusaba ko twitaho ku munsi gukora isuku no kuraba ko aho turiko dukorera hasa neza. Ego mbega mu gufungurira urukwavu umuntu ariko aradukurikirana wumva iyo fungurira urukwavu gute nukugwakirira ivyatsi gusa mbega ivyatsi yo biruha gute canke hariho izindi fungurwa za kijambere bashobora kuziha. Mu bisanzwe urukwavu rugira ibintu byinshi bitandukanye rurarya ivyatsi rukarya bijya bisigazwa byo mu gikoni rukarya mbere n'ibyo kurya tuvuga ngo bive mu mahinguriro ivyo bita aliment concentré canke aliment granulé biba vyamanje gufata bagateyateranya ibyo kurya bitandukanye nk'ibinyantete gashiramo ibinyamavuta kugira ngo bikunde baronke indyo yuzuye. Urukwavu rero babifungura ariko mugabo byose rurafise urugero ruherako n'urugero rugezako nivyo ni ibintu byo kwitondera umuntu agakurikirana mugabo nkatubwiye ko tuko tworora duhamagara aborozi kugerageza ntidukoreshe bwa buryo bwa kera bwa papa na mama ahubwo tugerageze ko twokwisununa gato basi tugaduka kuri construction semi moderne hahandi ho vugateka two ku etage basi zibe hejuru nk'akantu kameze nk'agaserama zibe hejuru zigize bitibuke ego bitworohere ko amaganga ziyaganze akoroka kwako nabwiye ko ibice 90% vy'ingwara z'inkwavu biri hajya nyene ziba rero muri ico gihe urumva ko uri kuziha nk'ivyatsi hari umenga biragoye uri kuzigabura nk'ivyatsi hama nawe uri kuzigaburira nk'ivyo byo kurya twumvise byo mu mahinguriro ziri hasi naho nyine usanga bigorana cane niyo mpamvu rero no cangira kumvuga nti vyiza ko bagutarura. Mbega turavye ukuntu abantu barabatarura ugasanga hariho ivyo zijya bigumaye mugabo amaganga yose agatibuka naho nta ukuntu ivyo yarugaburiye iyo ca bikura byose ku mugoroba bakaca bikurayo mugagira ngo vyogorana kumenya kumbure ibintu quantité novuga ati uringane canke ibi bintu vyojya ngene bingana mbega hoho umuntu yoza arashiramwo akanyota basi nk'abajyaza bahira batarabinije amakanyota aho hari ico byofasha. Mu bisanzwe umunyota kushiramo nta nakimwe n'ufise n'agashwagara iryo ufise ishwagara ryo mu ndimo ayo niyo ikora cyane kurusha mbere n'umunyota ukafata ukazura mimagira ko hajya ziba hama byo baravuze navyo byuko ibyo ziba zasigaje mu bisanzwe urukwavu rafise igitigire c'ibintu rurya urugero rw'ibintu bijya amagarama dufate ku magarama nk'ibu nk'amashashi abageze ku magarama 100 ku munsi hama zikuze zimaze kuba zibunye zifise amezi canke zaravyaye ziba ziri ku magarama 120 ku munsi rero ngaho mu gihe wazihaye kwa ko zafise ibiringo byo kuzigaburira kera ko twakuze tubona
muhira uronse icatsi atererayo undi aronse ikindi agatererayo ugasanga ziguma ziramvuma ubwo ubusanzwe bwo urukwavu rufise akayistoma gato bisako rurya rwigerera kwa kubwabwo ntiruhaga ngo rubikwereke bisaba ko rero nk'imba watanze nk'ivyo kurya mu gitondo uca utanga ibindi saa sita no ku mugoroba gutyo rero uca umenya ati nashize yibi harageze ko ndabikurayo ubwo ukitwareka ko nk'ibi vyo kurya vyo mu mahinguriro vyo bigumyeho bikamara nk'umunsi wose biraba vyamaze kuzana iyindi migera bivuye na kurya kuntu muri krapia y'inkangu ziba bameze hashobora kuba hagiyemo iyindi migera ishobora guteza ingwara gutyo ugasanga woroye uhomba. Hariho abavuga yuko ugiye kuzigaburira ibintu bikanye navyo nyene byo babiri mu ntandaro yuko zigwara mbega byo bari vyo ico nukuri kubera ko urukwavu igihe ruriye nk'ivyatsi cyane ufatiye nko ku vyatsi ku bindi bisanzwe nk'ibi byo kurya byo mahinguriro bikanye egome biraja kugwana muri estoma ugasanga mu mushishiro ugasanga biko biteza ico twita les troubles digestifs mugabo ku bindi ku vyatsi hoho nikindi kintu gikaze niko urukwavu ruranwa amazi ariko mugabo ntiba bikenewe ko ruyanwa ku vyatsi kongereranywe no muntu uzeye igituma bibojeje cyane gukoresha ivyatsi bikanye ni kubera ko akenshi usanga tubikura mu ishamba urume rwagiye ko hari utubacteria twamase ko tujya tunyabuzima twamase ko gacho usanga rero dushize mu nkwavu ko nyene bigikanye ubwo kubera apeti rurabifungura ariko mugabo bica bigenda guteza ikindi kibazo muri estoma ugasanga habayeho ibibazo byo kugwara inzoka n'izindi mbega nk'umuntu amanjije kuvyanikira bikuma cyane ntibyume gose mugabo bikabengera bikabengeraho hari ico yoba ayunguye vyiza ivyo nivyo vyiza akenshi biba bisaba ko tumanza tukabikamutsa basi arya amazi basi aboneka inyuma tukayakurako agakamuka ku buryo basazwe arya amazi aba nk'indani mu biti dufate nk'akanyumba ari nk'ibijumbujumbu canke amacanda canke buya bundi bwatsi zifungura tukamanza tukabona ko hakinyuma ku mababi hakamutse hagasigara basi indani mwavuze ko urukwavu rushobora kunywa amazi kumbure twebwe kera nta mazi twashirayo ngo rumwe mbega nk'aba amazi amazi ameze gute angana gute kugihe ikihe mu bisanzwe urukwavu kujya ku muntu ntabwo nyine rukeneye amazi meza amazi y'imvura kiranabujijwe amazi yo mu myonga n'inzuzi kiranabujijwe nawe nyine kuziha ngo zinwe akenshi ni kwitwaraka kuziha amazi wowe nawe ubwawe unwako ajya nawe unwako akaba ariyo mazi uziha kugira ngo bikunde zigira amagara meza ntabe harimo imigera yoteza izindi ngwara kwa ko murabizi siramaze guhumana aho tuzungutswe n'amaproduits chimiques ibintu nyene by'ibinyabutabire biduteza ingwara rero ni nkwavu nuko akenshi cyo dukasha rya kwirobine hama urukwavu rumwe bashobora kunwa hagati y'ama mililitre 100 ku munsi bivanye n'igihe turimwo nimba turi nko muci zinwa amazi menshi cyane turi mu rushana usanga zinwa make mbega inizihe ngwara zikunda gufata inkwavu inkwavu zirakarirwa n'ingwara kandi zifite ingwara nyinshi ariko mugabe zikuru zikaze hariyo bita la coccidiose iyo nayo iza ituma zivyimbinda zikabenjera ubwoya bwahagarara hama kabaho nico bita mardidogar canke vya bintu biza mu nzara no kunza zo kumano no ku maboko no ku munwa ndetse zikamenya n'ivyo bifu byafashe hama gacabaho rero n'indi la salmonelle ni inzoka zozo zo munda ziheza zigatuma umenga gakwavu gafise ubuda kagapanuka naho katuba kahaze ubuda bw'umumenga buravyimvye nizo ngwara nkuru zikunze gukarira inkwavu izindi nazo ziza gake kiva n'kwine bavyitwararitse ne kugira ngo twirinde izo ngwara ubona twokora iki nk'umwene gihugu atazi kuraba taguma gaterura taguma girane ubona twokora iki kugira ngo twirinde izi ngwara akenshi kugira ngo wirinde izo ngwara vyose nimwe nabarira nimwe twako turavuga akenshi nukuraba mbega handiko nororera hameze gute kubera ko mu gihe aho ziba muri krapi hagindani mu kazu k'inkwavu
hasa neza hameze neza isuku rikwiye nk'imari de gare bijya byo kuja mu bigize ingwara zo mu mano ntizikara ntizinakara cyane hama mu gihe kandi novuga ngo zirizore ziri ahantu hazonyene hitaguje muri ubwo zubakiye nko kuntu kwa kijambere naho nyene ya coccidiose na ya salmonelle naho nyene ntiheza ngo ikare akenshi rero byo biva kuri kwa kuntu tuzorora za nzoka zo mu nda nazo nyene kwa kuntu ziha ivyatsi bikanye bikirimwo amazi naho nyene biva ngaho rero byose ingwara z'inkwavu akenshi zikunze kuva ku mwitwariko muke w'umworozi. Mbega iyo bishitse zikagwara nka bijya byo mu mano mu ntoke canke akabona yuko ifise ubwo yabuhagaze umwene gihugu yoca akora iki ubwo nyene kugira ngo ashobore gukiza urukwavu rwiwe. Umaze kubona ivyo bimenyetso cyo kwihutira ca mbere no kwihutira kurondera umuganga w'ibitungwa. Mu gihe ntatari hagufi hariho abakunda kwifashisha nkuko izo ngwara zo kumano zo kugira ibifufu ku mano ahakunda kwifashisha amazutu canke petrol bagasiga ko guco bikavunguka bigahera. Mugabe iki hakunze kuba coco ijya n'ingwara yandukira cane ku buryo nk'ubu uyibigwaye ifise n'amezi bugizovyara nkiyuma yabumaze nk'ukwezi n'inusu nabwo nyene buca bubigwara naho bahasa neza gute isuku ikwiye gute nabwo nyine buca bubigwara. Rega iyo haje nk'umu veterinary muganga w'ibitungwa zijya ngwara zirakira neza zigasubira urukwavu rukamera neza. Ego cane iyo bitageze ku rugero rwo hejuru dufate nk'akarorero ngo bimare kurengerana akenshi umworozi abibonye karaga hamagara umuganga hakiri mu maguru masha urukwavu ruraroshe kuvura rurakira. Bakunzi bimbonesha kure Burundi bwiza ivyiza vy'Uburundi RTBB mudukurikirana kuri YouTube radio televiziyo Burundi bwiza canke Facebook uko nyene uko mwandika canke Instagram turasubiye kubaha ikaze kandi tubashimire kuntu muguma mu bandanya mudukurikira murumva ko turi ku giganiro tugeze mu iterambere cyane ko turavuga ku bworozi bw'urukwavu na nyaburya leta y'u Burundi iri kirahimiriza bene gihugu gutunga inkwavu ku bwinshi umuryango kagira inkwavu nuko rero murazi ko inkwavu zikunda kugwara nivyo umworoshe ariko aratubwira asanzwe arugwaruka muri komisare aratunze udukwavu. Ubu rero twashaka tumubaze ingene bwimbuka neza nk'umuntu atanguranye urukwavu nko mu kwezi kwa mbere ukuntu yoheza umwaka afise nk'inkwavu nkazingahe. Murakoze cyane usanzwe nabwiye ko rukwija amezi 6 abageze ko rurondoka hamageze ko rurondoka kuri amezi 6 canke 5 ni kuvuga ngo kiraburi kwezi wimishije muri uku kwezi ukwezi gukurikira ubufise umwimbu nyuma y'imisi 30 hama urukwavu mu bisanzwe rufise uburyo bwo korora butatu hari uburyo butatu bwo korora mu gifaransa niho ngiye kunyara gusigura cyane mugaragerageza shira mu kirundi haco bita l'élevage extensive iyo élevage extensive nayo novuga ni bwa buryo bwo korora jewe nkavuga nti reka norore ncutse hace mwame ukwezi nimba gwavyaye mu kwa mbere hace mwamezi abiri kugira mu kwa gatatu nce nongera nsubize ku mfizi hama akaba n'undi bworozi bita semi intensive ubwo nabwo uvuga ati reka jewe urukwavu rwanje ruravyaye itariki imwe y'ukwa kane ati ku itariki 10-15 nzoba nsubiye kwimisha kubera ko urukwavu igihe ruvyaye hacamo nk'imisi 2 canke 3 ucagongera rugatwara amezi no kuvuga urukwavu go ntiyugera bigira ngo hariho igihe c'ubushuhe byo bakunze kuvuga ngo periode de chaleur igihe cyo kurondoka ntirukigwama rugifise ruvyaye bivaye n'ubwoko bikavana n'uko nyina wagoroye inyuma y'imisi 3 ucushubizako ariko nyinshi nyuma y'imisi 3 ashobora kwimisha ku buryo bwa bundi bwavuka bubandanya bwonka ariko uco bitonda ko ku misi 15 bumaze imisi 15 uca wonkora hama nyine gaca itegura kuvyara ubundi mu indi misi 15 ikurikirira imbere. Hari abantu narumvise ngo nisanze ari bibiri ntibihushanye yuko irumaze iyo rumaze kwarushira ku mfizi rugwa rusanzwe rufise abana gonsa rusha rubaheba byo ari byo ego rurabaheba ariko muri iyo misi ya mbere
gwimye muri iyo misi ya mbere ruba rugishasha kwa ko ku misi gwimye ko ku munsi wa gatatu no kuvuga ko ruba rugikeneye konsa ubwo bwana no kubwitwararika kwa ko urukwavu ruri muri bimwe mu bitungwa vyitwaye ku bwana bwavyo abenshi bakunze kubibona bamabona umenga rwavyaye gwibera hariya si cyane cyane nko mu gihe ruvyari hano habona rutavyariye mu mwobo ubona umenga ku murango ntirunajayo ariko ni kimwe mu bitungwa vyitwaye kutwana cyane rero akenshi ruja gusubira kuronka amahoro bumaze kunega ubwoya nabwo rero unaga ubwoya kwako murabizi ko uvuka ufise umubiri uri lise ugaragara uca buja kunaga ubwoya ku munsi wa gatanu wa gatandatu aho niho ruheza rukaronka amahoro kwako abo butangwe kuja mu ntuzeya mu buja muvuma bunyiganga bushobora kwishusha ariko icyoye kuri uwo muntu sinzi uko iyo yarabibonye ariko mugabo akenshi ni ikintu nanje nipimiye ndabibona inyuma y'iminsi 3 wimishije ruronsa kugeza ku minsi 15 ugacukurako none nka hamwe urukwavu rwavyaye ego akana kugira gatangure kaje ibijya ivyatsi abari ku minsi nk'ingahe ni ukuvuga ngo ruvyaye inyuma manze mpere kwanza ku munsi wa mbere nawe ugiye kuruvuka rwambaye ubusa atabwo yarufise ku munsi wa gatanu rukamerereza burya bwoya ku munsi w'indwi w'umunani w'icenda w'icumi aho rugerageza kugurura amaso ku munsi wa 10 kuduga rwarutanga kugerageza kurya utuntu tworoshe kurondeza utuntu tworoshe yoroshe utuntu twatsi cyangwa utundi tuntu turi muri mu kazu ka nyina rwogerageza kurya rero ku munsi wa 15 barugeze kurya neza kuvuga ushobora ku minsi nka 200 ushaka kudukura utununga neza nariko ndaraba yuko nk'ubu bampaye urukwavu mu kwa mbere arakana ko mu kwa gatandatu norushira ku mfizi hanyuma mu kwindwi ukaba rumpaye abana nkaca ndabonsa nk'ukwezi kugira kusubirane ngagira ngo no wanigize ngirabe nk'iminsi 200 naciye mbona yuko rushobora kuvyara inshuro ku mwaka rushobora kuvyara inshuro 3 canke 4 hagati ya 3 na 4 mu bisanzwe ukoreye ku meza 2 dufate ko waruguze rukuze rugeze kwima ukarugura mu kwa mbere ugaca wimisha mu kwa mbere nyene no kuvuga kugera mu kwa kabiri mvu kwezi kwa mbere kose kurahera uguze nk'itakime kwa mbere ukwezi kwa mbere kuba ko gutwara amezi ukwezi kwa kabiri kukaba ko konsa ushatse bivaye nuko nyene wishoboye canke bimenyereye wamaze kuronka amakuru yavyo ucukura ko mu kwezi kwa kabiri ukwiye ko nyimbukuye kwitakime yo kwa gatatu uca wimisha kandi kugiye itariki 30 zo kwa gatatu urumva ko barusubiye kongera kuvyara mu bisanzwe dukore muri iyo systeme ya semi extensive hoho turashobora kuronka umwimbi incuro n'imiburi 6 ku mwaka hama kandi bivanye ko tubishatse zikaba 4 ariko kenshi nk'icyo dukunze guhanura abantu ziba 4 ku mwaka no kuvuga imya amezi 3 ukwezi ko kuvyara n'amezi 2 yukurera ubwo bwana hama kundi kwezi ko kuvyara n'amezi 2 yukurera ubwo bwana bica bikunda no kuvuga twofatare nka moyenne yuko yo bari nka 5 mbe hagira ukwavu iyo rwakunze neza rufashwe neza ruvyara nka tungana ukwavu ugwiriza igero vya rya mbere biragorana gusanga ruvyara kamwe 2 kino na 3 ariko ku ncuro ya kabiri urashobora kuvyara guhera kuri kamwe gushika kuri 6 ariko nyinshi kuzari muri iyi minsi iva nk'ezi bazifashwe zorowe neza zirakwiza 6 atakibazo nariko ndaharura rero yuko ku mwaka ushobora kuba ruvyaye nk'abana 200 prise umwe tufate bafuye bagira tune inshuro 5 hanyuma nako kari kahejeje kuvuka kavutse mu kwa mbere umva ko kagera mu kwindwi nako karavyara gatanguye kuvyara mu kw'icenda ubusho nyene mu kw'icumi na rimwe uko nyene ucubona ko koco kashobora kuvyara 3 ukako mu kwa mbere hanyuma ko mu kwa kabiri kashobora kuvyara 2 hanyuma ko mu kwa kane ngira ngo kashobora kuvyara 1 akavutse mu kwa kane ngiye kuraba byose nkaca nzana kwizana 4 nagiye nkora uruharuro kuko ibiharuro navyo birakenewe ko umuntu agenda aragira naciye nsanga yuko ndabona inkwavu 24 24 yego 40 hafi 44
inkwavu bafise 44 ku mwaka. Ego Byaje none urukwavu hajya ugiye kuzigurisha inkwavu ubona zigurwa gute nk'umwana ugurwa gute nkaho herereye? ego je nkaho mperereye kwa ko aramaze kumenya akamaro kazo aramaze kwa nibangari zirimwo mu bisanzwe jewe akana kiye kamezi abiri kaba kari ku bihumbi 10 kaba kari ku bihumbi 10 hama tuze ku kamezi 3 ane atanu ko ubiva no kunyiru arungana kaba kari kuva ku 15 kuduga ariko nkushika ruvyara rumeze neza ni wari uri munsi ya 200 rero baramaze no kunabimenyera baramaze kubona ko birimwe akarusho kubera ko nko ubanshoreye ndaheza nkamubwira amakuru yose no kuniyo vyigenzamwe no kunyine vyitwaramo iyo usanga kuri ico giciro ca 200 kuzikuze ntibidoga kabisa. No kuvuga yuko bakunzi bimbonesha kure ikaba ikorera ku buhinga bwa none Facebook na YouTube muri ko muradukurikirana murumva ko ari ishure ni ishure koko kurumva ko ufise nk'inkwavu 44 ukaco ugurisha rumwe ibihumbi 10 uca wumva ko ari ibihumbi hafi amajana 440 urumva yuko ni amahera umuntu ashobora kuyitorera ku mwaka atarinze guhangayika cyane ntumva naho uba wabuze ntobura ibihumbi amajana 4 ku rukwavu gusa nico gituma rero muri ya ntumbero y'umukuru w'igihugu wacu General Major Evariste Ndayishimiye yuko atera kamo abantu bose kugira ngo batunge urukwavu rushobore kugiramwo kuronka inyama mushobore kwikenura mushobore kuronkamwo n'amafaranga hariho ikindi bahora bavuga yuko ajya maganga y'urukwavu ashobora kuba ari kubarimye ari no kuvuga ati nakantu gakomeye cyane nk'iboro. Ego abo bamaze kubitahuraho nko mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika za Burkina Faso na Mali n'ahandi barayitaziriye ngo ni No1 kuvuga ngo ni inzahabu yirabura mu bisanzwe ajya amaganga yazo igihe bivanye no ko wayabitse bikavana igihe amaze haragera ahantu akavamo yafumbe tuzi dutabiza mu mirima bita NPK ikaba irimo azote phosphore na potassium ku rugero rwiza kandi ruri naturel rero ijyaye ni angeri nziza cyane ariko mugabe bivanye no kunyine uyikoresha no kunyine wanayibitse kubera ko kugira ngo ibe angeri hariko utegeza kuyibika no kunyine utegeza kuyikoresha yego ngira ngo tuzobigaruka ko reka tube turabangiriye hano n'ubutaha rero tuzogira ikindi kiganiro turi hambavu yizo nkwavu kugira tumenye neza nibihe vyatsi bikenewe ku nkwavu mbega kazukabazo kameze gute ni muce mu bisanga mu bishobora kubaza ibibazo tuzogenda tubatorere amasanamu hanyuma umworosha aze hanyuma yongere kivuge tukuze ikiganiro online hanyuma canke murashobora gusiga ubutumwa bwanyu muri commentaire kugira ngo mushobore kuzugirane kugira ngo ashobore kuzoza afise ibibazo mwamutuye nuko rero bakunzi bimbonesha kure ikaba n'imbonesha kure vyiza vy'u Burundi ikorera ku rubuhinga bwa none hano mu Burundi tubatumirire kuri iri shure dutanguye ry'ubukwavu n'ibindi biterwa nkuko tumaze kubikora n'ibindi bituma dutera imbere mu Burundi bikazana amadovize mumva yuko bishoboka kandi mbega nakahe kamotera ugwaruka ruvuga ko rudafise ico rukora mu bisanzwe akamunotera ugako dafise ibyo uvuga ko dafise ico rukora no nakuko hoba guhindura imyumviro no guhindura ivyiyumviro mentalite kubera ko ibyo gukora duhereye hasi tukaduga birahari umva ko nk'urukwavu je ndavye nkuko natanguye nizo natanguje naho zigeze ubu nukuri n'ikintu cyo gushima cyane ndabona ko mu minsi iri imbere nishobora kuzomva bavuga ati nanje ubu ndafise umushahara uri permanent umushahara ntarinda kuzerinze ngo mvuga ndondeze ibintu biriya andi mu boss biwanje rero mu bisanzwe nuko akanotera kamo kuko twoshiruka ubute tugakora bya vyimbo vya kira byo kuvuga ngo tuyindira akazi kwa banaka tuyindira ukuna kuriya dufatika ama diplome habwo tukagerageza gutanguza hariya duto numva ko nk'utanguje nk'havu zibiri ufise amahera menshi cyane niko biba bigoye mu ntango birakugora ariko mugabo uzi curondera uraheza ugahatira ko gutyo ugashika kwihangiro
nuko rero bakunzi bimbonesha kure na handeje turangiriza kino kiganiro tubashimire rero ko mwashoboye kutukurikirana dushimire n'umutumire yashimye kuza agashika ngaha anye ku cicaro gikuru ci radio na televiziyo Burundi bwiza ku n'ubundi twamukenera azosubira kuduha ubumenyi. Ego jewe ndahari kubera ko nanje nivyo naronse kubona kubitanga ku ntaco bizonsaba kandi ndifuza ko urukwavu kokororwa nyine ko nyine icubahiro yavyifuje kanabisha imbere rukororwa rugashika kure kwa ko birambabaza cyane iyo nsanze nk'ahantu nk'umworozi yarafise nk'inkwavu 10 ugasanga zafiriye rimwe cyangwa ugasanga ku munsi rumwe rurapfa byari ibintu biteye agahinda cyane niyo mpamvu ndose nk'akajya nk'aka ntoshobora kugahusha ko kubwira abarundi n'abundi kazi uko twohinyanyura ubworozi bwacu kugira ngo tugende tworora dushika kwihangiro. Dushimire n'umutumire wacu ku kigoro yagize twizere yuko bigiye kwafasha benshi ugwaruka gwahora avuga ko rubuja ico rukora ariko ngaho turabonye yuko umuntu yoroye urukwavu rumwe ko ku mwaka ashobora kwiyorera amafaranga angana hagati y'ibihumbi amajana 4 n'ibihumbi amajana 5 mu gihe yazishizemo umwete kandi ntibibuza yuko ushobora kugenda ukabandanya ari n'urudandaza canke ari byo wiga canke ari uburimyi ujamwo mumvise ko n'amaganga yago ashobora kudufasha mu burimyi n'ibindi n'umwavu hajya ntitwawuharuye burya byose nivyo rero tubashimire rero mwibuke kugira sabone subscribe canke j'aime canke dushigira ubutumwa ngaho ubonye muri commentaire kugira ngo umutumire wacu butaha tuzomenye ingene ibibazo ni ashobora kuvyishura canke ico umuntu yokongerako nuko rero Imana ibahezagire tukaba tubashimiye ciao. Radio Television RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.